mumenye ndongozi umwe wese afite ideni igihugu ntihugira indongozi nguje gusokoza imishatsi nguje kwamara amakostime nguje kugenda ngo ukumva kunezerewe yuko warose ubushinga amateka kugira uze gusinzira atacamira. Ari abantu bose bagwaye kuba bashinga amateka ngo niho haryoshe uhembwa menshi kandi wiyicariye. Ntabashinga amateka baheza amanda batavuze. Uno munsi dushake tubaze ubugeni n'amashinga amateka na sena bari hajye. Nta muntu ataravuga gushiko. Ataraki baraterera. Umushahara ni wawurose. Ntugumuhembwa. Ngo harageze vacances parlementaire wakoze iki ko ari wicaye. Wararose igiti narakirondeye ico giti narinzi ko ari igiti gihagaze biti tubona ngo yarose igiti. Mu nyigisho mukuru w'igihugu agize imisi atanga ku ndongozi yavuze ko kera indongozi zaba zibaza ko zironse ibiti ati ibyo bintu biti jewe nanabitahuye mu nyuma ko cari kivuye mu Giswahili kiti ati rero bari bazi ko ari kwicara bakajya igihugu biyicariye uko kwitiranya uburongozi n'ibiti. Riveriano Ndikuriyo nawe yarabigarutse ko mwijambo giwe yashikirije abagumya banga bari bitavye amasengesho yo kuri uwa kane igenekerezo rya 29 amasengesho asanzwe atunganywa n'umugambye buri wa kane usozera ukwezi. We yagize ati kuba indongozi ntivyoroshe no kwikorera imitwaro yabo twara. Mumenye ndongozi umwe wese afite ideni igihugu ntihugira indongozi nguje gusokoza imishatsi nguje kwamara amakostime nguje kugenda ngo ukuboko kera umuntu kwishima umuntu yagena asize ukuboko kwidirisha uko naho abari mu nkungu igana gute yafuma yugurura kugira babone yuko yasize ku kuboko ku modoka hajya muri kabine naho abari nkungu ngo bambone canka ari karanywa ikiye akanyura kuriko hajya kwibarabara kuriko urabona hari bubare bwishiko kwibarabara nukuguru kukundi n'icupa karifatisha inkintoki nka zitatu izindi zikazi zidafasha icupa kugira gusa bereke yuko yateye intambwe. Ohoro kubidongozi ni ngorane. Hari abantu bibaza kubidongozi ngo ntugufyondera kugira ubeho neza ugira negative burya ugiye muri ntuze ukarondeza kubidongozi ni ngorane bose baguhanza amaso. Reveriano ati niba kugira ministre canke deje hanyuma bifate nk'ubuhigwe menya ko ari umutwaro bakwikoreje. Yatanze akarorero ku mudeje mu vyajeje harimo n'amabarabara afata ijya Rumonge canka aje mwijenda canka avi Bujumbura aje Bubanza canka ava Cibitoke afata ijya Kayanza canka aje Mishiha za Cendajuru n'ahandi yitegereza amabarabara yaciye mu kwameze. Ntidufate ibyo bintu je nabaye mushikiranganje je nabaye mudeje ngucu bifata ngo nubudeje ngo niki ubwira abantu ngo ntimuziyo naciye nani ngo ntimuziyo byavuye. Oya iyumvira umuzigo wakwikoreye bagukoreye nge nungana yumvira ko deje bagize nka deje route n'amabara nge nasa. Oya nakubaze nkuba deje route kandi umuntu wagize mushasha sinzi ko ni mumubwire yumvire yagize deje route acha genda afati ya Rumonge canka penga hashike mwijenda canka penga haji Bubanza canka afate ijya Cibitoki agende mu Kayanza canka agende afati ya Cankuzo aje muri Cendajuru muri Mishiha canka Cendajuru aramara barariho utuvuga ngo bagwaye deje route ngo kuwanga wanga reka ni ngoranye tangura urabico guhaye ico wakeneye kukiruzo zo mabanga yose bagushinze ucuraba ico ugenda uhinduye kugira basazo kwibuke. Reveriano Ndikuriyo yagarutse kandi ku ndongozi bantirumve ko indongozi zidafata ingingo ati hari umuntu ushira ahantu karema kubera ko uzi ko ari umugabo afata ingingo atariko hari nabandi bantirumve ko hari abantu batinya gufata ingingo ukabona uti kari umukuru mugatinya wewe bakugize umukuru utangwe gutinya gufata ingingo utaye gukora ibintu ukugira ngo nguze ngo ntirumbeko ntirukuveko nene uziga uwundi ninde igaje umukuru igovuga ngo kubirika mu bintana urumva asanga akantu gatoyi kari ubona umuntu ikakozwe none shagirani oya turi ngaha twese kandi bamwe turi ndongozi none yo shagirani
mugabo hari igihe bavuga ngo naka ni wariyo ngoya ngo turaremwe kubera iki kubera bazi gufata ingingo kubera bazi kuhagarara neza ivyo rero ni vyiza bavuze bati hariya dufise yo naka eka hajya nk'indongozi nka premier ministre asovuga ati turafise muri ntara ya Butanyerera turafise Segasabo nibura matari ari kwije ingo zose aza gufata ni kuneza ya bene igihugu n'igihugu ntacarema acarema iyo ufise umuntu ahantu kuvuga uti hariya hari yonde naka ntangorane reka nijyamire. Umuhinga mu bijanye n'imibano Max Weber yavuze ko indongozi nyayo idatinya gufata ingingo kandi yirengera ingaruka z'ingingo yafashe. Ingingo yafashe yaba mbi canke nziza yemera inkurikizi zayo. Ni inyegezi inyuma y'ubutegetsi bwiwe canke ngo amakosa yose ayahindire ku bandi. Ubushakashatsi bwa Max Weber burakomeza kwerekana ko indongozi nziza ikingira bitwara ikagerageza kugabanya ubusumbasumbane buri hagati y'abakene n'abakire. Indongozi nziza kandi ishishira imbere neza y'igihugu na beneco. Ntiyumvira niba azotsinda mu matora kurikira canke azotsindwa kubera ko iyi ndongozi irazi neza ko ishobora gusubirizwa hanyuma hakaza uyundi mushasha. Indongozi nyayo nigereranya n'igihugu ngo yiyite igihugu ngo abone ko atari wahari atawundi ashobora gutwara. Iyi ndongozi nziza kandi itegura kazoza keza k'igihugu mu kuba kugwaruka rukiga mu mashuri meza kandi rukaroswa ubumenyi buzofasha igihugu muri kazoza. Indongozi nziza kandi ikurikiza itegeko ry'igihugu nitinya umuntu numwe mu gihe yakurikije itegeko. Aha niho duca tugaruka kuri za ndongozi za ntirumve ko Reveriyano Ndikuriyo yari karavuga. Wewe bakugize umukuru utangwe gutinya gufata ingingo utaye gukora ibintu ukugira ngo ngivyo ntirumve ko birukuveko nene uziga uwundi ninde. Ubushakashatsi bw'abahinga mu by'ubutunzi na science politique berekana ko indongozi idafata ingingo ituma n'izindi nzego zicika intege, nico bita affaiblissement des institutions. Uhereye ku rwego rw'ubucamanza, urwego rw'inama nshinga amateka canke inkinguza amateka n'izindi zategerezwa gukorera mu nyugu z'umunyagihugu mutoyi. Ingaruka mbi rero ziba nyinshi, harimo ibiturire vy'imonogoza, ukurenganya kuko hacakora ufise inguvu itegeko ntirisubire kwibukwa. Ubushakashatsi kandi byerekana ko igice kinini c'amafaranga Afrika ihabwa nk'imfashanyo menshi anyikira mu mifuko ya babandi bafise inguvu maze imigambi y'iterambere yarije kubaka igihugu ikibagirwa. Naha rero twisanze Afrika ari umugabane uguma inyuma ugereranije n'indi migabane. Mu masengesho y'umugambwe CNDD-FDD aherutse kubera Igitega, amasengesho yaherahejwe n'ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe aho hongeye gutogwa Reveriyano Ndikuriyo. Ayo masengesho yarafise icivugo kigira ngo indongozi nziza niyitanga karorero kubijejwe. Muri aya masengesho abagumya banga basabye Imana ngo ibahezagize ingabirano yo kuba indongozi nziza, indongozi zishobora kwitaho zijejwe zikababera urumuri haba mu mvugo no mu ngiro. Ese Imana yo twumvira ikaduhezagira maze indongozi zacu zikagira ingabire zizobafasha muri uru rugendo Burundi burimwo bwo gushikira iterambere ryo mu mwaka wa 2060. Wakoze kubana nanje muri no video, ariko reka nawe ndakubaze, ni bihe bintu ubona byihuta ubu n'indongozi zacu zokora kugira dushikire rya terambere twiyemeza?